ndabahaye ikaze muri iki kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Uyu munsi ndashima Imana rwose ko yongeye kutugeza kuri uyu munsi mwiza w'amasengesho. Tugiye gufatanya isengesho ryo kugira ngo dusengere imitwaro itandukanye. Rero mwene data, nagira ngo nkurarike aho uri hose kugira ngo witegure maze utunganye ubugingo bwawe. Tugiye gufatanya ano masengesho. Imbere yuko dusenga, nagira ngo tubanze dusangire iri jambo ry'Imana. Umwami Yesu Kristo yakanguriye abigishwa biwe, ababwira yuko ku minsi yo kugaruka kwiwe abantu bakwiye kugaba bakaba maso. Rero natwe uno munsi turagira ngo dusengere abantu kugira ngo bitegure. Ni muri ijambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21, maze duhere ku murongo wa 34. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Mwene data, wirinde imitwaro yose mufise muyizane kwa Yesu. Umwitwarariko w'ivy'ubugingo, abantu benshi Satani arabagendera, ugasanga bazanyemwo ubukene, abazanyemwo intambara zo mu rugo, abazanyemwo ibitsitaza, abazanyemwo ubugwayi, abazanyemwo ingorane. Ariko ndagira ngo nkubwire uno munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo wirinde ntugwe mu mutego wa murwanizi, wirinde ntiwiganyire, wirinde ntiwidodombe, wirinde ntiwihebure. Yesu Kristo ari kumwe nawe. Ku murongo wa 35, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Mwami mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Bene data, mwirinde musenge ibihe byose. Mwami mugavye kugira ngo muzoshobore guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Hari umunsi ugiye kuza, ushobora kuza gusanga mu ngorane. Twibuke ko Yesu yavuze ati nzoza nk'igisuma. Igihe umwami Yesu azoza nk'igisuma, mbega mwene data niyasanga uri guriganyira bizogenda gute? Niyasanga uremerewe imisozi yakuguyeko utayituye umwami Yesu akiri kare bizogenda gute? Nico gituma muri iri sengesho tugiye gusenga kugira ngo imisozi yose yatwubarayeko itembagare mu izina rya Yesu. Iyo misozi yakubarayeko itembagare mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi turatuntumura abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi turasaba amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo yongere kuhagira ibyaha, yongere gukuraho ubuhumane. Mwene data, ufise imitwaro itandukanye, tumaze iminsi twumva ubutumwa bwiza bukangurira abantu kwihana no gukizwa. Wewe wagize imitwaro myinshi kuva muri ibihe birenganye, ndagira nkurarike uyu munsi ya mitwaro yose y'ibigeragezo, y'ibitsitaza, y'ingorane, y'amakuba, y'ivyago, ivyo wagiye ugenderamwo byose bikagusuka bikakugwisha, byose ubizane ku musaraba. Hahandi ku musaraba Kalvari Golgota, Yesu Kristo arakuremurura imitwaro yawe yose. Kubw'ivyo rero reka nsabe umuntu wese muri twebwe, muri mwebwe, wari we wese aho uri hose, wewe mwene data, ufata umwanya mwiza maze uja ahantu hiherereye, maze usenge so aba mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Muri kugusenga turaza gusengera imitwaro itandukanye, turasengera abantu ngo bakizwe, turasengera amashengero kugira ngo bahinduke bongere kuba abantu basha, turasengera abantu kugira ngo bahabwe ubushobozi bwa Mpwemu Yera, turasaba kugira ngo habe umuvyuro n'umunaguro kugira ngo abantu basukwa ku Mpwemu Yera. Hari abantu benshi batinya gushinga intahe, turaza gusenga kugira ngo abantu bongere guhabwa ibishinga ntahe, maze bashingira intahe Yesu Kristo. Kubera muri ibi bihe harakeneye abantu b'abahizi bagendana ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Nuko rero turaza gusengera abantu muri iyo mitwaro yose. Turasengera abagwaye ingwara zitandukanye, turasengera abantu abari mu ibohero kugira ngo Yesu abagendere, turasengera abantu bagwaye ingwara zo mu mutwe kugira ngo abadayimoni batuntumuke mu izina rya Yesu. Turasengera abantu kugira ngo bitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo
kubera yuko igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiregereje. Kandi natwe Yesu akaba adutumye kugira ngo tugende tubwira abarimwe bose, dukangurira abantu kwitegura gusanganira Yesu. Nico gituma muri gurupe b'amaso, muri risengesho turaza gusenga Imana kugira ngo imitima ikanguke, maze abantu bongere gukizwa neza, abantu bongere kozwa mu maraso ya Yesu Kristo. Rero ndagira ngo nsaba umuntu wese dusenga Imana, maze duce bugufi twambaza Imana yo mwijuru. Data wa twese, mwami w'abami, uhoraho uri mwijuru, ndagushimiye, ndagukengurukiye cyane kuri iyi saha no kuri uyu munota. Urakoze mwami Yesu kutugirira neza, urakoze kutwemerera mwami. Data uratugiriye neza, uraduhaye ikaze kugira ngo tuze imbere zawe, twongere gufata uyu mwanya w'amasengesho. Mwami ndasabye kugira ngo amaraso yawe yongere kutwoza no kutweza no kuduharira. Mwami unyeze ibyaha byanje byose, unyeze ubuhumane bwanje bwose, haba mu byo mvuga canke mu byo nkora canke mu mitwarire yanje yose. Ndakwinginze wongere kururutsa mpwemu yera aze muri jewe, maze mwami ngudushizeho kugumana nawe. Urakoze Mana, ndasengera abera bose muri kano kanya mwami, nkuzaniye yewe mwami abo muri gurupe b'amaso, iyo bava bakagera mwami, abagore, abagabo, abasore n'inkumi, abo bose ndabazanye. Ndakuzaniye n'abatama n'abatamakazi, ndakuzaniye mwami Yesu Kristo na bamwe bambaye ibobo bantaho nikora batagira cepo ca ruguru. Ndakuzaniye abakene, ndakuzaniye impfuvyi babuze abavyeyi babo mwami Yesu, abo bose ndabazanye imbere zawe. Ndakuzaniye abapfakazi bose barabana imbabazi n'ikigongo, kuko ari wowe se w'impfuvyi, kandi ari wowe mugabo w'abapfakazi, ari wowe witaho ibibondo, witaho mwami batagira shinge na rugero. Ndagushimiye mwami Yesu yuko ari uvura ugakiza kandi ukarokora, ni ugendagendera abagwayi kandi ni ufasha abantu bari mu bitaro, ukabagendera ukabona ingorane zose, ingorane barimwo. Ndasengeye mwami umwene data ari muri prison, wongere kumugarukirako no kumukubitirako, maze umuremesheshe amajambo yawe y'ubugingo. Mwami ndamusengeye maze asohoke, abohoke, apfungurwe, maze yongere kuronka umwidegemvyo mu izina rya Yesu. Ndamusengeye mwami kugira ngo agukorere, aza kubera umukozi mwami Yesu, maze abe icare mugisha, wongere kumugira neza, umuhe umutima uremye kandi atekana mu izina rya Yesu. Maze mwami ubohora imbohe, ubohora bari mu minyororo mwami, turasabye kugira ngo ugendera bari mu gasho, maze mwami babonye ubwiza bwawe, babone gukayangana kwawe, maze ubutumwa bwiza bw'impemburo bubashikeko, maze wongere kumurikirwa n'umuco wawe na mpwemu yera. Urakoze Mana, ndagushimiye mwami. Ndasabye kwihana, abantu benshi mwami barakeneye gukizwa, abantu benshi barakeneye kwihana, abantu benshi barakeneye kubohoka mwami Yesu, maze umwe wese umuhe guca bugufi no kwihana, maze yumve yuko hageze kurondera umwami Yesu bigishoboka kwabonwa. Ndabigushimiye mwami wacu Yesu, urakoze uri Mana, urakoze nyakubahwa. Muri kano kanya mwami ndongeye kuza imbere zawe mwami, ndasengeye mwami ingo z'abantu, ndasengeye ingo z'abubatse, ndasengeye umukenyezi mwami Yesu, wongere kumufasha, wongere kumukiza, maze urugo rwiwe wongere kurugendera, maze mwami Yesu Kristo uyu mukenyezi n'umugabo wiwe ubagendere, maze bagira umwanya mwiza wo gukemura ibibazo mu izina rya Yesu. Maze mwami Yesu urugo rwabo rwongere kuba urugo rw'amahoro, hongere kuba umutekano, hongere kuba ibyiza n'ibyishimo. Ndasabye mpwemu wawe yera yururuke, maze mwami Yesu abene data bongere kuba abakozi bawe, bongere kunaguka, bongere kuvugutirwa, bongere kwezwa. Haleluya, urakoze Mana Yesu Kristo. Ndasengeye ugwaruka, ndasengeye abana babo, abana babo bagendere, maze mwami mu gihe cyuko ivuga butumwa riko riraza ryamamara, mu gihe cyuko ijambo ryawe riko riravugwa mu rugo, ndasengeye abana kugira ngo naho bahe gukizwa, ubahe kwezwa mwami Mana. Ugwaruka uno munsi bakuriye mu bihe bigoye, kubera yuko abantu benshi mwami bakuriye mu nyigisho z'isi, ugasanga ntibaronka ikibazana mu gakiza. Ndasengeye ugwaruka, ndasengeye abakiri bato mwami Yesu, bagarukireko, ubahe kwitegura gusanganira umwami Yesu, ubahe kwitegura, kuko inzamba y'umwami Mana igiye kuvuga, inzamba y'umwami Yesu igiye kuvuga. Yesu ari hafi kugaruka, Yesu agiye kuza. Ndasengeye abantu kugira ngo bitegure, bongere gusanganira umwami w'abami. Wera nushemagizwe,
wera nuhabwe icubahiro mwami. Haleluya. Ndasengeye data buja wera abagwaye ingwara zo mu mutwe, le maladies mentales, wongere kubagenderera, kuko turabona yuko bafashwe n'imyuka mibi, bafashwe n'abadayimoni. Aba n'abadayimoni babateye hariya mu mutwe, mu bwonko, mu vyumviro, babateshaguza bakababuragiza. Ndonge gusengera uyu muntu yagwaye izi ngwara zo mu mutwe, wongere kumukiza mu izina rya Yesu. Ndirukanye imyaga mibi, ndatunumuye abadayimoni bamutesha gutumbera neza, bamutesha guhagarara. Mwami ndasengeye umukenyezi, wongere kumuhagukira izi ngwara zo mu mutwe mu izina rya Yesu. Ndasengeye umwigeme, wongere kumuhagukira ingwara zo mu mutwe mu izina rya Yesu. Ndasengeye umuntu, maze abadayimoni basohoke, bahunge mu izina rya Yesu. Badayimoni bahunge, wongere gutabomoke, basohoke mu izina rya Yesu. Yatwitangiye ku musaraba. Urakoze Mana, data buja wera, wongera gukiza abagwaye, wongera gukiza abafise ingwara zitandukanye. Turasengeye abantu uburyo bwose. Mbere mwami turasengeye n'abagwaye ingwara zo mu mutima, imitima igwaye ingwara itavurika. Nta wundi muntu yoshobora gukiza abagwaye ingwara z'imitima kiretse Yesu wenyene. Ndahamagaye mwami gukira, ndasavye mwami Yesu wongere kubagenderera, maze ubakize. Ewe Yesu Munyanazareti, ubagirire neza, wongere kubagarukirako. Mwami gendagendera abagwaye mu bitaro, gendagendera abagwaje Yesu Kristo, maze ubabwira ati kira. Mwami Yesu muri kano kanya, kira wowe ugwariye mu bitaro, wowe ugwajije umuntu mu bitaro, yongere gukira mu izina rya Yesu. Wowe ugwajije umuntu ingwara ya diabete, yongere gukira mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye ingwara zo mu rubavu, wongere gukira mu izina rya Yesu. Wewe ufise ukwihebura, wewe ufise ingorane zo mu mutima, kira mu izina rya Yesu. Turirukanye imiyaga mibi yose, turirukanye ibitaguhimbara byose mwami. Turasabye ngo ibitari mu ruhande rwawe bisohoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, data buja wera, muri kano kanya uwera wo mwijuru ndongeye gusengera abantu mwami b'abakozi bawe, ndongeye gusengera abera bose, ubacuncuburire ko mwe mu bawe yera, kugira ngo mwami bongere guhabwa ubushobozi. Rya jambo ry'Imana riravuga riti muzahabwa ubushobozi, mwe muyera niyabazako muzoba ibyabo navyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya ndetse ni Samariya, kandi no gushitsa ku mpera y'isi. Ndasengeye umuntu mwami umuhe kwatura no kwihana, hanyuma aca bicare mugisha, yongere kuvuga ubutumwa muri cya gihugu arimo, yongere kuvuga ubutumwa muri cya gisagara arimo, yongere kuvuga ubutumwa hajya ahantu aba, abwira abantu ivy'agakiza, abwira abantu ivyo kwezwa, abwira abantu ivyo kubohoka. Urakoze, nuhabwe icubahiro. Ndasengeye umuntu agwaye ari kumvira, ari kumusego, wongere kumuzura, azuke mu bapfuye mu izina rya Yesu. Wewe uremvye usinzikaye, zuka mu izina rya Yesu. Wa muntu wagomba kugira kumviro, zuka, ongera kuvyuka, ongera kwikangura mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye kansere, kira mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye ingwara yo mu mutwe, kira mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye ingwara zidakira, mu izina rya Yesu ndagusengeye kugira ngo Yesu akugendere, wongere gukira. Ugwaye sida, kira mu izina rya Yesu. Wowe ugwaye corona, kira mu izina rya Yesu. Wowe utinya umugera, ugasanga ugatinya iby'iki gihe, kira mu izina rya Yesu. Ubwoba burahunze, ubwoba buratekeye, ubwoba burihukanywe, hunga mu izina rya Yesu. Mudayimoni w'ubwoba ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Maze wewe ufise ikibazo c'ingorane, wageragejwe n'ibigeragezo, ubwire Satani uti mvako Satani mu izina rya Yesu. Hari abantu bafise imisozi imbere zabo, imisozi yabasenyikiye ko bafise ingorane zikomeye. Ndakubwiye ngo wongera kubwira uwo musozi uri imbere zawe w'ingorane, w'ikigeragezo, uti ewa musozi we, ndakubwiye ngo hunga v'imbere yanje, ugende mu izina rya Yesu. Nuko wewe ufise ubukene bwakuzingazinze, ubukene bubwira uti wa ukenewe, hunga mu izina rya Yesu. Wewe ufise umudayimoni yakuzingazinze akakuburabuza, maze ukabura umwidegemvyo, muri kano kanya ndakubwiye ngo ongera kuhabwa umwidegemvyo, ongera gushikama mu bushobozi bwa Yesu. Yesu n'umwami, Yesu n'umunyabushobozi, agira neza, yuzuye imbaraga, yuzuye ubushobozi. Ongera guhabwa inkomezi zo kunesha, nizo gushikama, nizo guhagarara mu bushobozi no mu bubasha mu izina rya Yesu. Nuko rero mwami wacu urakoze. Mwami turasengeye abantu bari mu bihugu bitandukanye, aho bari hose mu karere kose barimwo, ndabagushize mu biganza, ubagenderere. Eherabu no munsi hari kwahukana kwinshi, ndasengeye abantu bahukanye, wongere kubasubizanya
maze mwami basubirane bongere gusabana ikigongwe. Abantu bafise ibibazo mu ngo, ugasanga mwami umugabo ntakivugana n'umugore wiwe bitewe n'ibibazo bigoye barimwo baciyemwo, ugasanga biragoye yuko bashobora kuja hamwe ngo bongere kuyaga ngo basubize ibintu mu buryo bakemura ibibazo. Ndabasengeye uyu mudayimoni yahukanya, ndamutunumuje, ndamuhonyanze mw'izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ibyaha ndabitamaguje inkota ikarishe mw'izina rya Yesu, ariryo jambo ry'Imana. Ndasengeye mwami Mana nzima, ndasengeye mwami abafise ingorane zitandukanye, ndasengeye umukenyezi yamaze imyaka myinshi yihanganira imugora, yihanganira umugerageza. Ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. None rero mwami ndamushize mu biganza vyawe, kugira ngo mwami umunsi umwe azahaguruka gushingira intahe yatureye mangire Kristo yuko yakorewe ibikomeye n'ibitangaza. Haleluya, haleluya, uri Imana uragororotse. Ndasengeye umugabo yaherekera ayerera aguma asubiza amaso inyuma kuza kuraba yaja mu busambanyi, aja guharika, aja kurenga ibigo. Ndamusengeye umuhe kugaruka, umuhe guhindukira, uyu mugabo yongere gufata inzira imwe yo kumvira no kugendera mu mategeko yo kubaha urugo, maze akunde umukenyezi wiwe kandi amukunde kuko ari we gufa ryiwe kandi ari urubavu rwiwe, maze yoye gusubira gukora icaha c'ubusambanyi. Umukize, umuharire, umugirire neza. Mwami w'icubahiro, ndakweretse umuntu mwami yibana ari seribateri, ugasanga arimo arahendwa n'abadayimoni bamugendera mu ijoro bamuteza ubusambanyi. Ndamusengeye aho kugira ngo wongere kumukiza, wongere kumutabara, umukure kw'iyo ngogo, umukure kw'ico caha nico cago, umukure kw'inzozi zo kurota arazirana ariko arasambana, umukize ubusambanyi bwo mu nzozi, umukize ubusambanyi ari wenyene, umukize bamwe bisambanya, umukize bimwe icaha, umudayimoni wo kwisambanya wongere kumugenderera, maze ubushobozi bwawe bukore, maze umugarukireko, maze yongere guhembuka mw'izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndasavye mwami kugira ngo wongere kugendera umuntu yagendewe n'umudayimoni amuteza ku nk'urumogi. Mwami nasohoke mw'izina rya Yesu, ndagusohoye. Hunga wewe wa mudayimoni uteza ku nk'urumogi, ndakwirukanye muri uyu muntu mw'izina rya Yesu, ntuzosubire kumugaruka mukundi. Mwami ndasengeye mwami uyu muntu yanywa itabi, ugasanga abona yuko kunywa itabi byo mushaka kumugira ikimazi ngo bimukize amagorwa, ariko ndakwereteye mwami, ndamusengeye kugira ngo umukize amagorwa y'uyu mudayimoni yamuhenze, yamuhumishije amaso, akaba asigaye ari impumyi atakibona kubera gukunda ivy'isi. Ndasavye ngo umudayimoni atunumuke, asohoke mw'izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye shetani n'abakozi biwe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana databuja, uri Imana itegeka, uvuze ibintu birategekwa, bigashingwa, bigakoreka, bigapangwa, urutonde ruva mu ijuru. Imana yacu ifise ubushobozi n'ububasha. Ndagushimiye mwami muri kano kanya mwami, ndasengeye mwami Imana uyu musore mwami data afise imitwaro myinshi, ibyaha bimwe yaravyihanye, ibindi biracasigaye, ugasanga aracagenda akurikira abakobwa. Ndamusengeye iri jisho riguma riri abakobwa ryongere kwihana, maze jambo ry'Imana avuga ngo ijisho ryawe niryakusitaza, urinogora uritekure byo kubera byiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho hako winjira muri Gehenomu ufise amaso yompi. Ndasengeye umusore umuhe kwihana, areke gusubira guhindukiza amaso ayarabisha abakobwa bivyigenze. Mwami umurobe nka kurya umuntu aroba isamaki mu ruzi, umukure hariya mu rurya shayo y'ibyaha, mwishayo maganya, umushayure abantu benshi barageramiwe, abantu benshi bafise ingorane. Mwami Yesu wongere kubatabara. Ndasengeye umusore yaguye mu caha c'ubusambanyi, wongere kumugendera umukiza ico caha, umuhe kwihana, umuhe gutumbera umusaraba. Data ndakwinginze byose bikoreke mu bugombe bwawe, maze data guhera nonaha yongere kwikorera umusaraba, maze ntazasubire gukora icaha, maze mwami Yesu umwe yikorera umusaraba, maze agukurikire Yesu. Urakoze Mana, ndabigushimiye mwami data buja. Ndasengeye mwami w'abami uyu musore yifuza kubaka Kristo, mwami data umukize umwuka muba muteza gucikiza, wongere kumuha umutima wo kubibona yuko ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntacikiza, umukozi w'Imana ntashika umuhindo, umukozi w'Imana ntashikira ubusambanyi, umukozi w'Imana ntagendera mu bibi. Mwami ndakwinginze umuhe kushigikira ijambo ry'Imana muri byose. Haleluya. Mwami w'icubahiro data ndabigushimiye Yesu. Ndasengeye umukobwa
amaze igihe ariko arihebura. Mwami umukize uyu mudayimoni wo kwihebura, wongere kumuha kurema, wongere kumuha amajambo y'Imana, amajambo y'ubugingo yiwuruka mu bugingo bwiwe. Asome Bibiliya. Mwigeme ndakubwiye ngo soma Bibiliya buri munsi, woye gusamara usamazwa n'imisore y'ubyigenze, ahubwo utumbera inzira, uhagarara ushikamye, wizere Yesu wenyene, kuko ari we agufitiye isezerano ryiza, isezerano ryo kugira ngo uze wubakire urugo rukristo. Nico gituma utagomba gusubira gutwara umutima ngo utwara ahandi. Komeza umutima wawe kuri Yesu, maze ukomeze gutumbera Yesu. Haleluya. Urakoze Mana. Databuja ndahamagariye abantu benshi, ndasengeye abantu muri iki gihe kugira ngo Mwami bikangure gusanganira Umwami Yesu. Data ndasengeye groupe iba maso, bongere kuba maso, bongere kugaba, bongere kwitegura, bahagarare bashikamye, bizere kandi bizigire, bamenye yuko turi mu gihe cy'uko tugomba kubyuka no kwikangura kugira ngo twambare ibirwanishwa by'umuco, maze Yesu tugende nk'abagenda ku murango, kuko isaha z'umunsi ari 12. Mwami Yesu Kristo ndasengeye abanyeshuri, ndabagushize imbere zawe, wongere kubagenderera, genderera bari muri za kaminuza, muri universite, abo bose Mwami barakeneye gufashwa. Ndasengeye umwigeme Mwami ari hariya mu ishuri, muri kaminuza, wongere kumugendera, maze Mwami hariya mu ishuri ari yongere kumva Data bujijwe ry'Imana riyaga nawe, rimubwira kwibanda ku ijambo ry'Imana no gukizwa no kuramiriza no gukomera. Ndasengeye umwigeme ari mu ishuri ry'amashuri yisumbuye, wongere kumugenderera mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Data buja wera, nawe nyine umuziga mumugire neza, umuhe ubushobozi bwo mu kurya n'ubwo mu kubamfu, umuhe ubwenge bwo gutahura, maze komeze kumva ijwi ry'Imana rivugana nawe, rimusobanurira amabanga y'ijuru. Wera Mana nuhabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana. Data nuhabwe icubahiro. Ndasengeye umuntu Mwami ariko ariyukanga n'ubuzima bwo kubaho. Mwami Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzovyongerwa. Ndasengeye umuntu abanze kwitwararika iby'ubwami bw'Imana, abanze kurondera ijuru, abanze kwifuza gusanganira Umwami Yesu. Data buja aguha umutima wawe uwiganzire rwose, hanyuma hereko agukorere. Ndagubishimiye Mwami, habwe icubahiro Mwami. Uruwera Mana uragororotse Data buja wera. Mwami ndasengeye Data, ndasengeye umwana yafashwe n'imyuka mibi ikamutesha Mwami Yesu guta ubwenge. Ndamusengeye umwana niyagiye mu ishuri Data buja ntibigenda neza, niyari muhira ntibigenda neza. Ewe Mwami ndamusengeye, ndamusabiye kugira ngo wongere kumukiza abadayimoni, abadayimoni batuni mu cyamuvemwo mu izina rya Yesu Kristo. Mugenderere kandi umugire neza. Ndasengeye abavyeyi biwe, maze bahe kwizera no kwihangana, maze Mwami bongere kumusengera bamurambitse ku biganza mu mutwe bombi, umugabo n'umugore, umuvyeyi, abavyeyi bombi bamusengere bamurambitse ku biganza mu mutwe, maze nibamara kumusengera bamurambitse ku biganza, maze Data buja wera, maze ubahe kwizera, bizere ko umwana akize mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ndabigushimiye Mwami. Gendera rujya rugo, gendera rujya muryango, ubahe gushikama no kuyoboka no kwizera, maze babone ibitangaza by'Imana. Haleluya. Urakoze Mana. Ndasengera amashengero y'abakristo kugira ngo bakomeze guhakira umunaguro, bongere kwakira ikanguro rigiye kuza mu isi yose. Abantu bakanguke, bongere kwakira uyeyo Mwami Yesu, maze bizere kandi bagukorere, bagusenge, baguhimbaze, bagutazire, bakuyoboke Mwami Yesu. Abantu bose bikangurire gusanganira Umwami Yesu kubera yuko agiye kugaruka. Ndasengera abatuye isi bongere kwikangurira gusanganira Umwami Yesu. Nimukanguke, nimubohoke, nimuzuke muve mu bapfuye, nimwikangure. Umwami Yesu ari hafi. Yesu agiye kuza gutora ishengero, gutora umugeni. Abamukoreye nibo bazokizwa, nibo bazohungishwa, nibo bazotabagwa. Abihanganye, abemeye kwezwa, abemeye kumva ko bahevye iby'isi, nibo biteguye gutahuruka mu bwami bwo mu ijuru. Mwene Data shikamushira amanga, maze urondera Umwami Yesu, kuko igihe kiri hafi, ndetse igihe ni ikinyene, igihe cyo kwezwa nico gutunganywa n'ikinyene. Mwami Yesu Kristo, ndasengeye aba basavye bawe, ubahe Mwami Yesu Kristo kugira umutima musha, umutima wizeye ukuri. Ntibitwararika iby'isi, ntibitwararika iby'ubugingo. Iby'ubugingo bigiye gushira, isi igiye kurimbuka, abantu ababi bagiye kubona ibara. Mwami Yesu, hagiye kubaho kwa cagiye cyo kwihora. None ndasengeye abantu bongere guhungira muri Yesu. Yesu wongere gutabara,
Yesu wongere gukiza no kurokora, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabigushimiye kubikoze Mana, mwami w'icubahiro. Ndasengera ubwoko bwawe, ndabasabira kwinjira no kuzuzwa ubushobozi bwo kudatinya umwansi wacu wese, ahubwo bambara ibirwanishwa byo mu kurya n'ibyo mu kubamfu, kubera yuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi si y'umwijima n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ibyo mwami, ndasabye kugira ngo uyu mukozi wawe yambara ibirwanishwa, woye gutinya mukozi w'Imana, woye kuranduka umutima, rema mu mutima, shika mushiramanga. Yesu Kristo ari kumwe nawe. Haleluya. Ndakuremesheje wowe ufise ibyago, rema mu mutima, wowe ufise kwihebura, rema mu mutima. Yesu ari kumwe nawe, Yesu aragukunda, Yesu yaragupfiriye, Yesu yarakubambiwe. Ntutinye, ntiwihebure, naho boja mu byago bikomeye, ariko ukomeze ushikame, wihanganira amagorwa, ushishikare gusenga nk'uko rya jambo ry'Imana twamaze kuribona. Yesu yongera kuvuga ati, musenge ibihe byose, ntimuje mu bihe byo kwihebura, ariko muhagarare mushikamye. Ndasengeye abantu, ndasengeye ubwoko bwawe, ubahe gushikama, ubahe kuramiriza, ubahe kuyoboka, barushirizeho kumva ko bahagaze mu Kristo nyakuri. Ndasengeye abantu bongere kozwa mu maraso ya Yesu Kristo, bozwe muri Yorodani, bisuke mu kidengeri, maze babe ivyaremwe bishasha, bavuka bwa kabiri mw'izina rya Yesu. Oh, haleluya. Ndabigushimiye Data wera, uragororotse Mana. Ndasengeye zango mwami Yesu Kristo zimaze igihe ziri mu bibazo, bari mu bihe by'igeragezwa, kugira ngo basuzumwe, zijya ngo zigendere, maze mwami wongere gusubizanya hamwe, basubizanye urukundo, maze umuntu bwawe busasagare muri urya rugo. Ndabigushimiye nyakubahwa, uruwera, uragororotse Mana, nubishimirwe Mesiya. Haleluya. Urakoze byose mwami, turavyakiriye, turashimye ko bikoretse, turashimye ko programa yose y'Imana mu ijuru yongeye gukora igikorwa cayo. Urakoze Mana, urakoze gitandara kizima, ubishimirwe. Ndavyambaje nshima mw'izina rya Yesu Kristo twitangiye ku musaraba. Amen.